Turamukije mwese uriko muradukurikiranira ikibiriraho kuri YouTube, Twitter hamwe na Facebook. Uyu munsi rero turi mu kiganiro n'umushingantahe Japhet Legentil asanzwe arongoye diaspora y'abarundi. Turaza kurabira hamwe rero ibibazo bitari bike. Iki kiganiro cy'umunsi kiza kugaburwa mu bice bitatu. Igice ca mbere tuza kurabira hamwe uko yanduye hariwe abarundi baba mu mahanga yagenze mu Burundi. Hanyuma igice ca kabiri turaza kuraba umuganda wa diaspora canke abarundi basanzwe baba mu mahanga mu iterambere y'u Burundi. Hanyuma rero igice ca nyuma turaza kurabira hamwe ingorane zoba zivugwa muri diaspora y'abarundi. Umushingantahe Japhet, ndabaramukije. Ndabaramukije cyane. Eko murakoze neza kandi kwishura ku butumire bwacu irigira kabiri ituganira. Sinzi ko muri ko muranyumva, je menga ndabumva nabi buke buke. Ego jewe ndiko ndabumva sinzi yuko munyumva na mwebwe. Twe turabumva ariko tubumva ntitubumva neza, umenga biguma bicikagurika. Jewe ndabumva neza cyane. Ego reka rero tutangura ikiganiro cacu tubaza ikibazo ca mbere tuvuga duti mbega indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga yagenze gute? Mu majambo make mwoba mwarashimishijwe n'igitigiri c'abitavye bitabiriye iyo ndwi? Twebwe twarashimye cyane ubwa mbere na mbere ingene indwi yatunganijwe. Hanyuma abarundi baba mu mahanga bashoboye kwitaba bakaba bariyongereye ukurikije uko umwaka uheze bitavye. Ni ukuvuga umwaka uheze haje abababa 200 baserukira abandi, ariko uno mwaka haje abagera ku 300. Ni ukuvuga rero yuko abitavye ni benshi. Hanyuma ingene yatunganijwe twarashimye programme ingene yari itunganijwe, turashima ingene batweretse igihugu ko cifashe, turashima na cyane ikiganiro nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu yaduhaye tuma abarundi baba hanze bamenya kahise kabo, bakamenya ingene bagomba kwitwara, bimwe bita moralisation. Aho rero abarundi bavuye hanze bakaba bavuze bati mbega ico kiganiro ni gute gishobora gushikira abatashoboye gushikayo. Byongeye ko rero turagendera n'imigambi itandukanye irangurwa n'abarundi baba mu mahanga barangurira mu gihugu. Turabandanya n'ingozi, baratwereka imigambi mikuru Burundi bugezeko. Nivyo novuga yuko vyadushimishije. Eka n'abarundi barahurira mu gihugu, baramenyana, barasangira akabisi n'agahiye. Ego mwavuze yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro Petero Nkurunziza yabahaye impanuro, ariko rero aho turafise akabazo gatoya kubijanye n'ukuntu izo mpanuro zatanzwe. Yazibahaye abamenyesha makuru bataramuwe, nta muntu yari ahari yashobora gufata amajwi canke amasanamu kugira ngo ashikirize abandi barundi batashoboye kuza iyo mpanuro. Mbe murashobora kumenya igituma yabigize uko? Oya, igikuru suko umenya yuko uyu canke uriya yoba yataramuwe. So bwa mbere abanyamakuru bataramugwa iyo abene gihugu bashaka kuganira ibibazo bibaraje ku mutima. No kuvuga yuko baba bashaka yuko abarundi ubwabo biganirira ibibazo biberekeye. Ivyo rero bwa mbere biba mu nama nyinshi iyo hageze yuko abantu bicarana bakaganira hagati yabo. Abanyamakuru barabataramura kuko utabuzi yuko ivyo bintu babivuga uko babivuze canke babijana iyo abashaka ko bishika. Rero
twebwe tukuvuga ko bataramuye abanyamakuru nk'abanyamakuru ahubwo bashaka yuko abanyamakuru ibyuma babishyira hanze mugabo binjire bicare bakurikire nk'abandi kandi bamwe bamwe barabikoze hanyuma hagera ko bafata amasanamu bakayafata urumva nta kibi kirimo. Ego cyane, reka tuje ku kindi kibazo kijanye n'iyo ndwi nyene. Ishyirahamwe musanzwe murongoye ryarafashe icemezo cyo kubandanya ari ryo rirongoye umugambi bise Miss Burundi. Mbega ni kuki mwafashe iyo ngingo, mweho mubona muzobishobora? Miss Burundi si ubwa mbere itunganijwe mu barundi baba mu mahanga. Miss Burundi iratunganya mu bihugu bimwe bimwe nko muri icyo gihugu murimo cya etaje murazi yuko bahora bayitunganya n'ahandi bahora bazitunganya n'ini wacu tuhora tuzitunganya. Ubu rero icyo twavuze tuti naho dutunganywa abana bacu b'abarundi hariho ibintu batamenya, hariho akaranga k'uburundi batamenya, hariho ibibazo bijyanye n'akaranga batabazwa, kandi ugasanga umwana akuriye iburaya ururimi rw'ikirundi ntabwo azi, uburundi ntabwo azi. Hanyuma tuca turavuga tuti none ni gute iyo Miss Burundi ko abana bayihurumbira yogirira akamaro aba bana bacu bakamenya uko igihugu kimeze, uko cyabayeho, ibibazo nyamukuru bagenda barabazwa bigenze bigereye kuri ako karanga. Hanyuma rero tugeze Burundi nk'uko mubizi basanze abategura Miss Burundi benshi baratanga imihoho, babura nabo tuganira. Ibyo rero bikaba byatanze isura mbi ku gihugu cy'u Burundi ku bijyanye no gutegura iyo evenema twavuga yuko ari evenema y'inkoramutima kugwaruka. Niho rero twavuga tuti twebwe turafise ubwo bushobozi kuko dusanzwe turi bashasha muri byo, turashobora gufasha kugira ngo icyo gikorwa tugitunganye neza tugakitangura umwaka uza. Niho rero twaritangaza ku mugaragaro yuko icyo gikorwa ari igikorwa nyamukuru twebwe dushobora gukorana ko na leta y'u Burundi, ni ukuvuga ubushikiranganji bushinzwe akaranga, kuko abahahora biboneka yuko batakorana neza n'ubushikiranganji. Ubu rero twebwe icyo dushaka gutunganya icyo gikorwa neza ku buryo kigirira akamaro abana b'u Burundi kandi tugihereye hagati mu maprovinsi. Mugabo rero muvuze muti mwebwe icyo gikorwa muzogishobora, none twebwe tunganya inama mpuzamakungu tugahuza abarundi bavuye ku isi yose tugahurira ahantu hamwe, icyo ubona hari icyo cyotunanirako. Ego, akandi kabazo nakabazo kajanye n'ikibazo nyine twababajije mu gihe twagiranira ikiganiro mu mwaka uheze muri Gitugutu, aho twababaza ku bijanye n'ico leta ikora kugira ngo ifashe abarundi baba mu mahanga na cane cane mu bijanye n'amategeko. Mwaratwemereye yuko canke mwaratubwiye yuko umugiye kwandikira umushikiranganji ajejwe diaspora kugira ngo mwibutse, kuko ni kibazo cagiye kiravugwa cyane kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012. Mbega muba mwaramwandikiye, nimba mwaramwandikiye yoba yarabishuye canke muri iyi nama muheruka mu indwi ico kibazo muba mwarakishikirije abategetsi b'u Burundi? Icyo kibazo twaragishikirije, cyaragiye no mu marekomandasiyo yabaye, ni ukuvuga ibyemezo byafashwe inyuma y'inama y'iyo ndwi yahariwe abarundi baranagishizemwo. Harabaye gutegura iyo nteguro mugabo ntiyashoboye gutangwa mu gihe gitegekanijwe. Ubusobanuro rero baduhaye ni uko igihugu cyari mu bijyanye n'amatora y'itegeko constitution y'ibwirizwa shingiro.
rero iryo bwirizwa shingiro rigaba ryatwaye umwanya wose ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu bwari gukoresha mu gutegura iryo tegeko ngo barishikirize inzego zibijejwe. Ubu rero baratwemereye yuko ico kibazo bagiye kugihagurukira, kuko ubu tumeze nka wa murimyi aja kurima atafise isuka. Tutagira iryo tegeko tuzoguma tugenda tugaruka atabikorwa biboneka turiko turakora, kuko tuzoba dukora tutagira ibikoresho. Ego, reka tuje rero mu gice kigira kabiri, twaguma turindira turabe nimba hari aborungika ibibazo byabo kuri Facebook canke Twitter, tubona ata urarungika ikibazo. Reka tubandire rero mu gice cya kabiri kijanye n'umuganda wa diaspora mu iterambere ry'u Burundi. Iki kibazo ni kibazo twababajije naco nyene, kandi n'ibindi bimenyesha makuru canke ibinyamakuru birakunda kubabaza iki kibazo, ariko umengo inyishu mutanga ntiyerekana by'ukuri uko ibintu bimeze. Mu gihe twabaza ikibazo kijanye n'uwo muganda wo guterera mu iterambere ry'u Burundi, twavuga yuko hariho abantu batari bake bavuga yuko abarundi baba mu mahanga badaterera bikwiriye mu iterambere ry'u Burundi. Ivyo mbere bikerekanwa n'ibiharuro bimwe bimwe vy'ibanki y'isi yose. Ubu rero tugiye kuraba mu nyishu muheruka gutanga mu kiganiro mwagiranye n'abandi bagenzi bacu, mwatanze uburorero bw'abantu bamaze gutanga canke guterera mu muganda w'iterambere, ariko mu burorero mwatanze ni uburorero bwo muri kahise, nta burorero bwa vuba buhari. None ivyo nimubona navyo ko vyerekana neza yuko abarundi baba mu mahanga badaterera bikwiriye mu gihugu. Nimba vyo bari ivyo, ingorane mwe mubona yoba ari ihe ituma badaterera nk'uko boterereye? Umuti woronkerwa ico kibazo ni umuti uyuhe? Ico kibazo kirahambaye rwose, kubera ko iyo ubagije umunyeshuri uti mbega wewe urafise amanota meza yerekana yuko uri umunyeshuri mwiza, umunyeshuri ico yerekana ya manota n'ingene mwarimu yagiye yakosora na pourcentage yaronse. Rero iyo leta tubaza none mwebwe muterera iki, nayo tuca twibaza mbega mwebwe mufise ubuhe buryo bwo gupima no kuraba ibyo baterera mu gihugu. Ukuvuga harabuze statistique mu gihugu iza iratubwira neza uburyo bwinjira iciye muri banki nkuru y'igihugu. Harabuze statistique yerekana amafaranga yinjira aciye muri banki. Harabuze statistique yerekana amafaranga abarundi bakoresha mu kubaka inyubakwa zabo. Harabuze statistique yerekana amafaranga abarundi batwara mu mifuko bakoresha mu gihugu. Ibyo byose rero umunyamakuru ahagurutse akapfa kuvuga ibintu mu kirere atagira icerekana partage, yerekana kivara ibyo mvuga ngibi, urumva haba habuze bwa buryo bwerekana ibyo bintu ingene bikorwa. Rero twebwe kuko tuba dusanzwe twiyizi yuko ibikorwa tubirangura mu gihugu, turabivuga tukanabyerekana. None hajya nerekanye ibyakozwe muri kahise, n'ubu ndashobora kwerekana ibikorwa uno munsi. None mvuze kahise, tuvuze centre de santé yo mu Kinama, kahise ka kera ni muri no minsi. Tuvuze nk'umugwizatunga Jeremy ari yashize hoteli mu Cibitoki, si bya kera n'ibyo uyu munsi. Tuvuze abandi bariko bubaka amazu yabo mu Rumonge,
bariko bashyiraho ibikorwa bitandukanye ko twavuze izere iguma izana akazi bakakera bo ibikorwa ni byinshi biriko biratunganya mu gihugu kandi ikibuze gusa ni babimenya gute babyerekana gute bigenderwa gute inyishu rero uti iri hehe inyishu twarakoranye na Ministère des Affaires étrangères dushiraho ico bita politique nationale de la diaspora hariho uburyo bw'ingene hagiye kujaho programme yo kumenya nibihe bikorwa biriko birarangurwa ico navuga rero no gutenyenya kugira ngo izo programme zose zije mu nzira ikigidutebeje ni rya tegeko rishobora gutuma ibintu byose bica bija habona hanyuma rero je naravuze yuko wewe uhora uji Burundi n'abandi bahora baji Burundi iyo ugiye Burundi uhora ugenda udafise n'igihumbi c'amadolari mu mufuka umurundi wese agenda afise amafaranga mu mufuka aho rero nakaronda kweretse amahera yinjira mu gihugu avuye mu Barundi bavuye mu mahanga ukundana ni menshi cyane bo ajya ma activity yose abera mu gisagara uzurabe 60% arafisemo umutahe watanzwe n'abarundi bo mu mahanga rero igikenewe nuko turonka ubwo buryo bwo kwerekana neza ingene ibyo bintu bikorwa ababikora ababa babiri inyuma uzurabe n'imfashanyo nyinshi zigenda ziratangwa n'amashirahamwe ntihaba habuze umurundi ari mu mahanga aba ari inyuma y'ibyo bintu akorana n'abari mu gihugu nk'ubwo bufasha barabwiragira ni nk'uko iyi nama iheruka yantuze indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga harajemo ikibazo bavuga bati murabona ko leta yabakiriye yakoresheje uburyo bwinshi bwo kugira ngo ibakire yewe narababwiye nti erega twebwe turi abaparteneri ba leta ni byiza kwitwakira kandi nayo ikamenya yuko na twebwe twaterereye ibice birenga 70% bw'amafaranga bakoresha kuko iyo utanze itike yawe uja mu gihugu ugiye mu ndwi yahariwe abarundi bo mu mahanga n'amahera menshi uba udepanshije bo kuri itike yo kuva hanze uji Burundi wewe ukayiriha ukongera ukirihira na séjour nibyo baba bakwiye kubiharura yuko ari sacrifice y'umurundi aba mu mahanga aba atanze yo kugira ngo ashobore guparticipa muri iyo nama iyo rero batabishize muri raporo umenga umurundi aba mu mahanga nta ntererano yatanze kandi intererano yatanze iza iruta iyo bo baba batanze mu gihe bategura iyo nama rero ni byiza yuko abantu baba bakwiye kwicara hamwe bakerekana ati wewe watanze iki ye nakoresheje iki nawe ukoresha iki bakerekana ibyakoreshejwe byose hanyuma umuntu bakamuha agaciro kiwe k'ibyo aba yakoresheje ego cyane reka rero tuje mu gice cya nyuma aricyo gice kiraba ingorane zoba zivugwa muri diaspora iki rero ni igice gihambaye kuko abarundi benshi bari mu mahanga naho atabiharuro bihari ariko umuntu agiye arasoma ivyandikwa hirya nino arabona yuko abarundi batari bake bidoga bavuga yuko hari bitagenda neza muri diaspora canke muri uwo mugwi musanzwe murongoye aha rero twashaka kugenda buke buke kugira ngo dushobore gutahura ibintu bimwe bimwe n'abantu bariko baradukurikirana n'abazokurikirana iki kiganiro bashobore kumva uko ibintu bimeze n'ukuri uko kumeze. Ikibazo ca mbere nobanza kubaza nico kumenya mbega ku bwanyu mwebwe iyo umuntu avuze Burundi diaspora abavuga iki ashaka gusigura iki? Iyo umuntu avuze Burundi diaspora no kuvuga uwo murundi wese ari inyuma y'imbibe z'Uburundi
ahamaze ikiringo kirenze amezi 6, uwo muntu aba ari umurundi, aba ari mu diaspora, ni ukuvuga umurundi aba mu mahanga. Kubera ko cya kiringo baguha cya viza y'amezi 6, iyo giheze barakongera ayandi mezi 3, ni ukuvuga 3 bakakongera ayandi 3 aca 6, utangura kuba umunyagihugu w'icyo gihugu urimo. Uba rero umaze gufata icyo bita assimilation, ubutangiye kuba umurundi aba mu mahanga. Ego, aho rero tugaca tubandanya dushaka kumenya, none mwebwe musanzwe murongoye ishirahamwe risanzwe rihari rizwi n'amategeko, canke murongoye abo barundi nyene bose bo mu mahanga? Aha tubibajije kuko mu kiganiro muheruka gutanga ku bandi bamenyesha amakuru mwavuze mu rurimi rw'igifaransa, murantunga reka nsubire majambo make mwe mwavuze, nduguruye twamugina. C'est pas tous les Burundais de la diaspora qui peuvent se sentir que je suis leur président. C'est leur droit. Pour moi, les élections se sont déroulées en bonne et due forme et je suis le président de tous les Burundais de l'étranger. Aho rero niho dushaka kuronka umuco. Mu gihe muvuze yuko musanzwe murongoye abarundi bose baba mu mahanga, muva muvuga abarundi bose canke muvuga abarundi basanzwe bahurikiye muri iryo shirahamwe mwebwe musanzwe murongoye ryoba ryitwa Burundi Diaspora? Diaspora nkuko nakubwiye, ni umurundi ari inyuma y'imbibe z'Uburundi, abishaka canke atabishaka ni mu diaspora. Abo rero ishirahamwe nkuko inama yabereye mu Bubiligi mu 2008, kugira ngo diaspora ijeho, n'ivyumviro vyaje bizanywe n'inama nkenguzamateka y'u Burundi, bavuga bati ndemwe abarundi muri hanze nta kuntu namwe mwokwiyorganiza, reka tubafashe. Iba iratanguye. Iyindi nama yabereye Isavanyeri mu 2009, tubandanya twiyubaka dukorana n'abategetsi b'igihugu. Hanyuma haza kuba iyindi nama i Bujumbura, niho twaformaliza neza ikintu bita diaspora burundese, no kuvuga abarundi baba mu mahanga. Baravuga bati rero kugira ngo bikore neza ifo ko habaho inkaratasi zivyemeza, niho twashiraho amasitati, turitoza, hanyuma baradutora, turarongora urwo rwego rw'abarundi baba mu mahanga. Rero iyo tuvuze urwego, ni ukuvuga yuko wewe utowe ukarongora urwo rwego, urongoye iryo shirahamwe, mugabo hariho article iza ikavuga iti iyo umukuru w'iryo shirahamwe atowe, ahinduka umukuru w'abarundi baba mu mahanga. Sinzi ko murikora tumva neza, umenga biriko biracika ntitwashoboye kumva aho amajambo muvuze. Muti bamaze kubatora, umaze gutorwa ukaba perezida wa komite nshingwabikorwa, uhinduka umukuru w'abarundi baba mu mahanga. Le président du comité exécutif, aussitôt élu, il devient automatiquement le président de la diaspora burundaise. Ni ukuvuga yuko uwo murundi wese aba mu mahanga araserukirwa imbere y'inzego. Hariho nyarucari adashobora kwivugira, uwo turamuserukira. Hariho uvuga ati jewe ibyo bintu ntabyo nkeneye, nta ngorane, turamuserukira. Urumva rero nta polemike zijamwo,
amategeko nuko apanze uwundi nawe ashobora kuvuga ati oya twebwe reka natwe twipange nawe yobikora nta kibazo mugabo eske iyi diaspora yatangujwe n'ubutegetsi bw'igihugu kugeza aho tugeze uno munsi urabona yuko tumaze kugera ku bintu bishimishije bazongera basubire inyuma barungika abashinga amateka bakenguza amateka kudufasha kugira ngo twongere dutangire ibindi bishasha erega no kumenya neza procedure ingene yagiye iragenda hariho abavuga ngo twebwe ngo tugomba kwigirira iby'iwacu leta itarimwo we uzokora iby'iwawe ibyo bintu uzobikorera hehe ko tugomba kubikorera mu gihugu cyacu cy'u Burundi tugakorana n'ubutegetsi bw'u Burundi nta yindi solution nta diaspora idakorana n'ubutegetsi bw'igihugu ishoboka ego sinzi ko umuntu ahura twagize akabazo ko kubumviriza umengo byagumye bicikagurika amajambo ya nyuma gusa niyo twumvise ariko aho abantu benshi bahagararira naha hakurikira mu gihe diaspora burundese ari ishirahamwe ni ukuvuga yuko ishirahamwe n'urwego tufate ko ari urwego urwo rwego kubera diaspora burundese ngo ndagusobanurire ni urwego rufise muri urwo rwego harimo abarongoye ibihugu icyo bita les organisations pays muri izo organisation pays nazo ni inzego ziri muri ibyo bihugu naho rero hazamwo amashyirahamwe atandukanye urumva ko ari ikintu kinini rwose iyo rero uvuze ngo ni ishyirahamwe siko biri diaspora ni urwego kubera munsi hariho ibihugu mu bihugu hariho amashyirahamwe hariho n'abantu ku giti cyabo ego cyane ubu bisa nuko biriko biratahurika nimba rero diaspora isanzwe igizwe n'amashyirahamwe ari mu bihugu murumva yuko ayo mashyirahamwe afise icyo bita personnalité juridique muri ibyo bihugu asanzwe akoreramo kandi abarundi bose bari muri icyo gihugu ntibaba bari muri iyo shirahamwe kuko iryo shirahamwe riri mu gihugu riba rifise amategeko yaryo murantunga arigenga uko abantu baryinjiramwo ibyo no kwita amadroit sinzi ukuntu no bivuga mu kirundi n'ama obligation mu gihe rero umurundi atinjiye muri iyo association isanzwe izwi mu gihugu hanyuma iyo association nayo ikacija muri urwo rwego rwa diaspora murumva yuko hariho umurundi atari muri ya association y'intango none mwumva uwo muntu mwovuga yuko mumuserukira kandi atari muri iyo association isanzwe izwi muri ico gihugu icyo kibazo bagize ni cyiza kuko icyo ni ikibazo cyaganiriwe cyane mu mwaka w'2009 twongera turakinonosora mu mwaka w'2012 i Bujumbura twaravuze neza yuko amashyirahamwe yose yigenga abandanya akora uko ari mugabo bashobora baderega umuntu agashobora gukorana n'urwego ubwo twita OPE organisation pays organisation pays nayo ishobora kugirisha amategeko ajyanye n'icyo gihugu barimwo kugira ngo rube urwego ruzwi cyane arashobora gukora informellement atiriwe aba agreye kuko ni urwego ruhuza mpuzamashirahamwe kandi rero urwo rwego twaravuze neza yuko ntirugira imigambi kugira ngo rutaza muri concurrence n'amashyirahamwe
rujejwe Mm. akazi kago no kurepresenta, akazi kago ni gukorodona Mhm. canke kugira icyo bita le projet commun, imigambi rusange. Mm. Urumva mission iri claire. Ayo yandi mashyirahamwe rero abandanya akora ukuri kwamye, bakaguma arabanywanyi ukuri kwamye, mugabo iyo bakoze assemblée générale urumva atabaza muri rwa rwego kubaserukira. Ego, aho rero niho twafatiye ikibazo, niho twafatiye ikibazo cacu, ko mwumva yuko amashirahamwe mu bihugu ataba ahurikiyemwo abarundi bose. Dufata akarorero, aha muri Amerika hariho amashirahamwe y'abarundi atari make, kandi hariho abarundi batari bake batari mu ishirahamwe nimwe muri amashirahamwe ari ngaha muri Amerika. Mu gihe rero ayo mashirahamwe ari muri Amerika yoja hamwe agatora uyaserukira muri urwo rwego rwanyu, murumva yuko azoba aserukiye abantu basanzwe bari muri ayo mashirahamwe, ukuyemwo abandi barundi batari muri ayo mashirahamwe. Siko biba bimeze? Ego ndiko ndakumva. Ni ukuvuga yuko no gutahura yuko ibiri mu gihugu cy'u Burundi nibyo biri no mu mahanga hanze. Hariho za sensibilité zose ubona. Hariho na Nyarucari akeneye umuntu amuvugira. Rero iyo hagiyeho rujya rwego rw'abaserukira abandi muri organisation pays, twebwe turababwira yuko icyo gihe bagiye hejuru y'ibibazo bwose buri mu mashyirahamwe bitandukanye abantu. Ni ukuvuga bagomba gutunganiriza bose abayarimwo n'abatayarimwo. Ariko ndabafatiye aho nyene, muvuze yuko batunganiriza abatayiri muri ayo ma association canke ayo mashirahamwe, ntimwumva yuko muzoba muri ko musa nuko mwinjirira abatari muri ayo mashirahamwe kandi batipfuza no kuyajamwo? Ni ukuvuga yuko mwaba muri ko murabashiramwo muta donc contre leur volonté, sinzi kuno bivuga, batabishaka, muba kwegeramwo batabishaka. Nibaza yuko uri kuravanga ibijyanye n'ishyirahamwe kanuni ryo mu gihugu no urwego rujera ibibazo, nk'ubu tuvuze politique nationale de la diaspora twemeje. None ubona iyo politique nationale de la diaspora yiroturuva hehe muri ayo mashyirahamwe iko turavuga? Ntaho. Ni izindi nzego tugomba kujera, tugomba kumenya ingene no muri diaspora yo hanze dukorana nabo gute. Nico gituma hariho urwego rujaho rukorodona ayandi mashyirahamwe. Ubwo rwego rero nitwo gituma tubabwira yuko bari hejuru y'ibyo bibazo, iyo habaye ingorane ariko bafasha muri coordination no muri representation. Rero icyo gihe rero umaze kumva yuko ari nko mu gihugu hagati bose biyumvamo ubutegetsi, mugabo iyo ubutegetsi bugiye butwarira bose, reka rero dukore gutyo no muri diaspora, si bose biyumvamwo urwo rwego rushinzwe gufasha abarundi baba mu mahanga, mugabo iyo rumaze kujaho rutunganirije bose. Ego, none urwo rwego ibyo aribyo byose rusa n'uko rufise inzego zarwo, rufise n'amategeko ngenderwako. Mbega rwogo nta personalité juridique rufise, ntirufise amadroit n'ama obligation, canke ntigwemewe mu Burundi canke ahandi hantu? Ego, ariho
turafise stati igenga diaspora. Sinzi yuko mwe mwaje i Bujumbura igihe haba amatora twarayemeje. Iyo rero tumaze kuyemeza niyo tuca tugenderako twese. Hanyuma tukaca dusaba rero abanywanyi bafite amashyirahamwe nabo bakongera bakigira izindi stati zabo zibagenga zijyanye n'igihugu babamo, zijyanye na realite z'ibihugu babamo. Urumva rero hariho ikintu twama tugira urubuga rwa diaspora dushira kwayo mategeko yose. Ingorane rero ikunda kuba abantu bibaza ibibazo gusa mugabo ntibaza kuri urwo rubuga ngo basome amategeko aba ari kuri urwo rubuga. Mbe n'urubuga uruhe? Nuru rwa diaspora Burundi, urantunga Burundi diaspora.net? Yego nubwo nyene ugiye kuri archive ibyo byose turiko turavuga hariko structure ya diaspora burundaise, urajako urabona ingene itunganijwe. Hariko stati iyo mu 2017 urajako ukayisoma ukabona uko imeze. Hariho n'ayandi mategeko yose twagiye tuvuga urajako ukayabona. Hariho politique nationale de la diaspora ari umugambi w'igihugu uraba barundi baba mu mahanga mu Kirundi, mu Gifaransa no mu Congereza. Donc byose biri ku ngaho. Je nagerageje kurondera nta stati nabonye, sinzi aho yobiri. Stati iriko ugiye ko yanditswe n'umusitari utukura, indome zitukura. Sinzi yuko uriko ugiye ko urabibona neza, uraza kubona ko turafite. Donc biri kuri page principale ku rupapuro rwa mbere canke uri kuri site none? Ego ndi kuri site. Cuja hejuru kuri archive canke ibyaranguwe. Ego mbona hariho ama album conférence Oslo 2013 Bujumbura 2012. Klika aho nyene handitse archive. Okay. Ndahabona. Hanyuma utumanuka hasi urabona nouveau statut de 2017. Iruhande urabona restrictive de la diaspora burundaise. None urwo rwego rero rusanzwe rwemewe mu Burundi honyene, mu makungu hari haho rwemewe? Iyo diaspora burundaise uravyo kwikorana na Ministère des Relations Extérieures. Iyo rero umbajije uti none uremerewe i Burundi kandi ubona aribo dukorana ibikorwa byose, wumva no gusubiza gute? Ni kuvuga twebwe dukorana na Ministère des Affaires étrangères kugira ngo dushire diaspora mu rwego tubona yuko rushimishije, kandi kugira ngo diaspora izane imitahe mu gihugu. Urumva rero tudakoranye na leta ntacyo twaba turiko turakora, kuko iyo mitahe twoyijana hehe? Ico gihugu twoba dukorera coba ari ikihe? Nico gituma rero tutegerezwa gukorana na leta y'u Burundi. Ego nuko nabona kuri site muvuga yuko muzwi mu makungu. Urumva rero mu makungu mufata yuko muzwi kubera ayo mashirahamwe ari mu bihugu. Igizwe n'amashirahamwe diaspora ari muri ibyo bihugu, ari naho dusaba yuko ayo mashirahamwe aja hamwe agatora abarongozi. Aba barongozi rero iyo batowe nibo bashirukira diaspora muri ico gihugu. Abo barongozi rero iyo tugize Assemblée Générale nibo baza
mugabo ntitubuza n'uwundi murundi wese abishatse kuza muri Assemblée Générale kubera ko haba hariho abadashaka kuja mu mashyirahamwe mugabo ari abarundi baba mu mahanga abo bafise uburenganzira nabwo guparticipa muri Assemblée Générale bafise n'uburenganzira bwo gutora ngo bo bafise n'uburenganzira bwo gutora baba bafise uburenganzira bwo gutora mu gihe baje muri Assemblée Générale ku bijyanye rero n'abavuga yuko ubwo rwego rwanyu rwoba ruja mu bintu vya politike cyane cyane rukahengamira leta mugiye kubiraba abarundi bose bari mu mahanga ntibabona ibintu cyo kimwe hariho abo usanga bakunda guhengamira kuri leta abandi nabo bagahengamira ku batavuga rumwe na leta ariko kenshi iyo ubwo rwego rusohoye amatangazo hariho abavuga yuko rwegamira leta cyangwa ruvuga gusa ibishimisha leta kandi abari muri diaspora harimo ababona ko ibintu bitandukanye none mu gihe musohoye ayo matangazo muba muyasohoye mwavyumvikanye cyane nk'itangazo duheruka gusohora warabonye ko byashimye ko abarundi baserukiwe n'ibihugu hafi byose hanyuma twebwe iyo twanditse ikete turirungikira abarongoye ibihugu bakarica hirya no hino kugira ngo dusohore ibintu bose biyumvamwo mugabo rero urazi ko iyo amakungu yahagurukiye igihugu cy'u Burundi ngo bagikamishe natwe abarundi baba mu mahanga tukavuga tuti no igihugu cyacu ntitwemeye yuko bagipfukamisha sinzi rero yuko ari cyo ushaka kuvuga ko tuba tutagiye hamwe n'ibyo abarundi bose biyumvira erega amatora ashobora kuba ugasanga babiri ntibemeye ikintu mugabo 10 baracemeye uca ufata icyo cy'abantu 10 niyo demokarasi twebwe rero dufata aho benshi basize aho babiri basize ukabona nibo bakeya urumva aho ntituhafata rero hari igihe rero abo babiri baca baturusha inyuma bakavuga ati twebwe baraturenganije siko bimeze rero twebwe dufata uruhande rwa benshi nibwo twebwe dushigikira nayo kuvuga ngo ni politiki ntabwo twebwe ntidushigikira ubutegetsi buri mu gihugu twebwe tuvuga icyo tubona gikwiriye gukorwa nk'abarundi baba mu mahanga kuko tugiye gushigikira ibyo abategetsi bavuga tuba dufashe inzira itariyo mugabo twebwe turavuga icyo twiyumvira kubiba mu gihugu tukavuga tuti twebwe twibwira gutya ego tusubiye kandi ku bijyanye na organisation cyangwa uko musanzwe mutunganije ubwo rwego mbega mwari muzi yuko hariho irindi shyirahamwe ryoba ryari yiyandikishije mu gihugu cy'ubufaransa naryo ryoba ryitwa murantunga ndabe bisome hano Fédération Internationale de la Diaspora Burundaise ryanditse mu Bufaransa mu mwaka w'2009 yego ndarizi kandi nabo duhora tubatumira ntibagume bishyira ku ruhande kandi ari ishyirahamwe mu yandi si bo bonyine hariho n'ayandi mashyirahamwe nayo nyine yagize urunani ayo yose turayatumira abishoboye akaza yishyize ku ruhande nta ngorane ntikitubuza gutera imbere byiza rero twababwira nk'abo onye ko dutumye ku inama ko boza bitaba nabo muri 2013 twarabarungikiye invitation tubabwira ko baza n'ubu twama twarungitse ducishije kuba duserukira eka n'ambasade zihora zibatumira ko turakora neza n'ambasade rero abo bose turabazi abo bose nta n'umwe duheza turabatumira mbe bahora baza iyo mubatumiye
sibo bonyene ashobora nko muri 2013 baraje baraje ba Bob Rugurika batarafata iyindi nzira bose baraje twarabatumiye twebwe ishyirahamwe ryacu ryakoze ibintu byinshi byiza cyane urumva rero ko mu bisanzwe ntituri basashe gusa ikiboneka no ko hariho bashashe baba binjiye muri uru rwego ugasanga ntibasomye neza bari kubafata nk'uko umenya ni n'agashyirahamwe gatoya kandi twatanguye ibikorwa hakiri igihe kirekire rwose ubu tugeze kure tuba dushaka yuko babifatira aho bigeze hanyuma tukabandanya nta bwoba mugira w'uko hoba bimwe bakunda kwita mu Burundi ngo ni nyakurization hamwe usanga hariho amashyirahamwe yose yiyita ngo n'amashyirahamwe y'abarundi bo mu mahanga kuko urabye nkonye n'izina ry'iyi association urabona ko ari Fédération Internationale de la Diaspora Burundaise nabo bakavuga ko imigambi yabo ugiye kuraba umenga ni nk'imigambi mwebwe mwama muvuga ukamengo rero ni nuwundi mugwe mwavuze yuko hariho nabandi none ntimwibaza yuko muzohava musanga bivanye n'igihe uzosanga hariho imigwi yiyitirira diaspora y'abarundi ariko gusa ugasanga aho bitandukaniye nuko hariho umugwi wemegwa na leta gusumba iyindi nka kumwe usanga ibintu vya politike bimeze mu Burundi usanga hariho imigambwe yiciyemwo ugasanga hariyo yemegwa na leta n'iyitemegwa na leta wowe uri umunyamakuru jewe ndaguhaye site yacu ibintu byacu byose tubishira habona inama zose dukora tuzikorera habona iyo dutumye ko inama mpuzamakungu turungika ubutumwa izuba ryaka tumaze imyaka irenga 10 turiko dukora n'abarundi baba mu mahanga batandukanye dutegura amanama mpuzamakungu izuba ryaka abo bantu rero uri kuravuga bamyeho uko nyene bakorera mu kinyegero ariko rero ntibigera basohoka ngo baze ahabona ngo dukorane jewe ko ndaguhaye urubuga nkakwereka ibyo dukora byose atakinyegezwa kirimwo eske bo barabiguha bakakwereka ati ibintu byacu nibi ibintu mwene ibi by'amacenga byo kunyegeza byo gukubitana imigere ibyo nibyo twarengeye uno munsi andika kora ibintu shira ku rubuga shira biha abarundi babibone nayo ibyo bintu bigendera munsi y'igitanda ibyo byamaho icyo tuzi gusa n'abarundi nk'abandi turabaha ikaze icyo gihe rero mu gihe bazikorera mu kinyegero bareke barandanye bikorera umunsi bazobona yuko hakenewe ko baza tugakorana hazoza kandi tuzobakira kuko imiryango iruguruye twebwe rero nuko dukora twahisemo inzira yo gukorera habona none ko tumaze gutegura inama mpuzamakungu zitandukanye tugatubira abarundi bo bamaze gutegura zingahe urumva ko turiko turakorera mu gihugu tukerekana tuti imigambi ngiyi abarundi ngabo bariko barakorera ngaha nabo nibabishira habona bavuge bati ngibi byo turiko turangura mu gihugu ntibaraja mu bushikiranganje bavuge ngo turiko dushaka dukorana ibi ngo bababuze ubushikiranganje bwakira umurundi uwo ari we wese kandi bagakorana neza rero twebwe ntidutinya uwo muntu aza yubaka igihugu ico tutemera gusa n'uwo muntu aza asambura igihugu akoresheje izina rya diaspora burundaise reka rero tubandanye n'ikindi kibazo gisa n'icanyuma ku bijanye nyene n'ukuntu musanzwe muteguye uko mukora umuntu agiye ku buhinga ngurukana bumenyi akaraba arabona yuko hariho
n'izindi site hariho site imwe nayo nyene yitwa yuko ari ya diaspora kandi umengo mwoba muyizi kuko umengo bavuga yuko nabo nyene bari muri ayo manama mwatanguye ya kera. Iyo site ni blog nako yitwa diasporaburundaise.blogpost.com. yo yumengo ntigikora no gukora haraciye igihe kirekire. Hanyuma ukacuraba kandi hariho n'indi site ijanye ni n'umunsi canke indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga. Iyo nayo nyine umengo ntikora, nta kintu nk'ubu bashize ko kuri uyu mwaka w'ibihumbi 2018 baheruka gushira ko ibintu byabaye mu mwaka wahera. None organisation yanyu canke uko mwebwe musanzwe mwitegura mu gukora kugira ngo abantu ntibase nk'abantu batamenye iyo baja niyo bava, abarundi aho mshakse kuvuga abarundi bari mu mahanga bamenye bati isoko tukurira ko amakuru canke ibyo dukeneye byose ni giki kiba kibuze kugira ngo ibyo byose mubishire bije hamwe kandi bikore ku munsi. Ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga cyangwa urwego rw'abarundi baba mu mahanga rugizwe n'ibyo bihugu nyene bafise ibikorwa nitwe tuba tubifise, ataco bakoze natwe ntaco tuba dukoze. Ico gituma tubasaba ni bakore, batwereke ivyo bariko barakora. Udafise urubuga, iyi site ya diaspora ifise page bashobora gukoresha. Ugiye kuri les organisations pays turatondesha page zose kugeza nubwo n'izisika 300 zoboneka berekana akazi bariko barakora. Hanyuma abifitiye site zabo zisanzwe bavuge tuzikonekte hano batwereke ingene bariko barakora. Rero abo bose muhije kuvuga ni byiza nibakore, ahubwo twe tubafata mu mugongo kuko nico tujeje kugira ngo tubahe inguvu, bazane abakwiza tunga, bazane imitahe, nabo nyene bakorere mu gihugu. Eka nabo biyumva yuko umenga ntibari muri iyi diaspora burundaise, bose ni karibu nibakore, nta ngorane, twebwe dukorana n'uwari we wese. Kandi biyumve mu mutekano kabisa. Ego cyane. Bwana Japhet Lejanti, turabashimiye ku kanya kanyu masuye kuduha kugira ngo dushobore kuganira. Murakoze namwe. Ego murakoze. Inshuti namwe bagenzi rero mwariko muradukurikiranira ikibiriraho kuri YouTube, Twitter hamwe na Facebook. Turabashimiye kandi tukabasaba imbabazi ku majwi umengo yagume acikagurika kubera ngira ingorane za telefone. Nuko rero tuzosubira ku wundi munsi. Murakoze.